tubwire vyari vyoroshe umwuga wa video vixen n'umwuga woroshe n'umwuga umeze gute? Nari timide by the way. Naratinya bambwiye ngo ja hariya kuri stage acavuga ati yo. Warigeze ko uri timide? Yewe vyakajembe no kwishuri niko nari imeze. Je nari timide kwishuri gose. Abandi barabizi. Atubwira ikintu coba carigeze kuba kikaguca intege uri mu mwuga wa video vixen. Akugire urugendo rwo video vixen uvuga ati hagaritse vyagenze gute? Wa mwuga abantu benshi bari batanguye kumenyamwo, benshi bari batanguye gukundamo, bari batanguye kukwishimira, vyagenze gute kugire uhagarike? Naratinya mikro yarantera ubwoba, narafata mikro nkabo ukajigumira. Cyari bazana rero kitangurira kuri yakestan no kunafisa amajambo ndavuga ati umuntu avurugana sana. Journalisme hari abantu bayizamo kubera ari passion yabo wanashaka kuva mu bwana, n'abandi bayizamwo kubera bayikunze. We journalisme wayinjiyemo kubera iki? Bon, avant nakunda kuririmba ariko nkumva kabisa ijwi ryanje umengo ni gikere. Vya bikere usanga vyibera mu mazi, nibiba mu mazi acafuye. Bimwe bivuga cyane. Ndavasha ibi bintu. Ibintu si hiti. Urabona ko atari impano yawe. Ya ndabona kabisa ko bidakunda ariko nkakunda kuvuga cyane. Bon, nari timide but hageze umwigisha asohotse cyangwa umwigisha kujya kuntu yaba yicaye ari karategura utuntu hari imbere yatunitse jewe nije muntu nawe hariya muri etama joro kuri yantebe inyuma. Nabanye natuma njyama ariko mbona uko mvuga tungume mvuga. Reka tukwakire cyane Mario, dutumira n'abakunzi ba BUJA TOWN TV gukurikirana cyane. Kuza baravuga baravuga we ubitege muri commentaire. Umva bo baravuga ari nk'umuntu ushaka kubona bavuze wewe urubona umengo umuntu ari perfect ameze neza gusa bakamuponda. Hello muraho murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muri hose, aho muherereye mu micungara rigitandukanye igize igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Kubari hanze, kubari mu mahanga, namwe ndabaramukije ndabipfuriza kururanirwa mu byo musanzwe mukora vya buri munsi. Ndabaha ikaze mu kiganiro cacu. Kuri microphone ya mbere ni Omario Only, kuri microphone ya kabiri naho ni Nice Sky, iyi nayo ni BUJA TOWN TV. Ndizera muraza kwishima, muraza kumenya vyinshi mutari muzi kuri Nice Sky. Reka ndabakire. Murakoze cyane, natwe turakwakiriye. Merci, turakiranye. Ndakwakiriye mu kiganiro, namwe munyakiriye muri studio. Ubwo ni ndazimana undi? Twese turazimanana. Ya, uza kunzimana muri studio, nanjye ndakuzimana mu kiganiro. Les hommes d'abord. Okay, turi muri studio, niko dutangurira muri studio, hama ikiganiro. Zimana none imbere yo gushika mu kiganiro ntitwatangiye gushika muri studio. None twatangiye gushika muri studio, je abashitsi banje ndabatumiye ndabazimana ndabira guys, ndabira mu ndabira ndi mu studio wawe. Ndabira ibi bintu yanyakiriye. Twe dutangura na cheers. Umviriza umuntu abanza kwakira uyundi nuwo igikorwa ciwe canke aha asanzwe akorera aho twashitse ubwa mbere babanza kutwakira. Ivyo ntibisiguritse vyanditse he? Hari amategeko wabonye hariya ku muryango? None harasanzwe hari yoyo twumve ko atajyana banarenzemo basi nyakiriza amajambo n'ingirene. Nakare nawe ufite amajambo menshi. So Nice Sky, mwambaye neza. Merci beaucoup. Muraberewe. Ariko rero nimba utanguye uko uzobimbwira mpaka urusha. Niyo ngwara urwaye. Ejo rero iyo umbonejo twavanse. Gusa nawe wambaye fresh kabisa. Uraberewe yantuka. Thank you very much. Urabe neza kico kirato za kugisohokana ngaha. Nawe wambaye cha fresh bavura dushanja nta kibazo. Nice Sky, ndashaka widondora ngo baradukurikirana kuba bakubonye nko ku ncuro ya mbere bariho umusabone mushasha ariho ndazi twamuronse uyu munsi ntabuzemo. Ndashaka umwidondore uwo muntu Nice Sky ni muntu ki? Nice Sky ni jewe. Nice Sky ni influencer, journaliste kuri
channel ya BUJA TOWN TV. Mbe mvuge ko ndi n'umudiplome. Ikindi ni gikigabasha no nibagiye. Yeah, en tout cas ni ivyo. Okay. Ndashaka kumenya Nice Sky ava mu muryango w'abana bangahe? Yavukiye hehe? Yize ibiki? Ngikora documentaire. Bo je mva mu muryango w'abana indwi batandatu. Gusa dusigaye turi batanu. Batandatu. Ni en fait ni batandatu dusigaye turi batanu. Abandi mana umwe ya okay. Hama urumbaje ikindi ngo wakuriye he hama wize ibiki? Boje nakuriye muri Rohero Asiatique. Okay. Nize banki ya assurance. Gusa naracira muri paramedical gatoya. Okay, ndumvura umuganga. Nta kibazo na kimwe nzakubwira ndakubona. Sawa. Nice Sky ndashaka kumenya kugira winjire muri entertainment vyagenze gute, vyakujemwo gute? Ivyari vyoroshe ariko en fait ntivyari vyoroshe ariko vyaroroshe mu nyuma ukuntu en fait vyaroroshe pampu vyanjemwo gute. Premièrement natanguye ndi mu video vixen. N'uwundi rega video vixen n'uwundi ni entertainment. Kuko nkene kumenya nyene uburyo winjiye entertainment ni kuvuga wayitanguye uri mu video vixen uburyo ro vyakujemwo kwanza. Nico ngomba ndakubwire. Okay. En fait ninjiye muri video vixen yari umuririmbyi w'umugenzi wa grand sœur wanje ndamaze kubivuga kenshi. Yari umuririmbyi w'umugenzi wa grand sœur wanje barigana. Then umuririmbyi aramubwira ati ndashaka kuza muri video yanje. Grand sœur yaramaze kuja muri video imwe. Then aravuga ati je kabisa sinoja muri video kandi. Acaraza arambwira ati gusa uyu araza arabimpropose ambwira ati mfise umugenzi twigana akeneye umuntu aja muri video yiwe kandi mufise itaye ziberanye wewe ndagusavye ujeyo kubganje. Okay. Ambwira ati abantu urangoye kabisa je urangoye ariko nama mahera. Mbwira ati n'umugenzi twigana ni agitangura aransigurira ibintu byinshi nyene ndavuga ati sawa gusa ntaza mvuruki. Turagenda kuri terrain ya indirimbo ya PMC ubu yarabihebye by the way. Turagenda kuri terrain turashootinga video ya mbere vyari bigoye yari korukusubiramwo. Okay. Mba ntanguye kwinjira mu entertainment uko bon twakoranye video zibiri uyo muntu and then video ya gatatu nca ndayikorana na Enly hamwe na Lydia. Video ya kane rero niyo yanyinshije neza muri entertainment nayikoranye na Adojo San yari indirimbo yitwa Overdose. Okay. Ngiye muri iyo video rero ewana canisanga muri entertainment candanshena. Okay. Tubwire vyari vyoroshe umwuga wa video vixen. N'umwuga woroshe n'umwuga umeze gute? Bon deja na journaliste nsanzwe nkunda ibintu vy'amafilm. Hari ukuntu twaja mu ma club y'abantu bakina amafilme tukagenda nari timide by the way. Naratinya bambwiye ngo ja hariya kuri stage acavuga ati yo warigeze ko uri timide? Yevye kajembe no kwishuri niko nari imeze je nari timide kwishuri gose abandi barabizi. So rero ncandagira uwo munsi rero nja muri shooting ya video abantu twari kumwe bari babanyeshure bigana na sister baraza home kandi bari bamaze kuza home nka gatatu tukaganira namaze kubamenyera rero gushika kuri terrain numvaga ndi kumwe n'abantu ni nkuko no bandi muhira ni nkuko no bandi mu ma repetition ya filme kandi baramfashe neza vraiment en tout cas. Okay. Tubwira ikintu coba carigeze kuba kikaguca intege uri mu mwuga wa video vixen. Niki kintu caje kiraguca intege? Kigeze kuba kikanca intege nari maze gukora ama video menshi gusa bon hariho video waja mu video ntibahemba co kimwe kuko biravana n'uburyo na management y'umusani. Rero ikintu no canciye intege cane n'ubwa mbere nja gukora video. And then abantu twe tugiye gukorana batubwira ngo amahera ngo tuzoyabahejo duhereje gushutinga
ariko nabagwa avance and then andi bakayagwa mu nyuma avuga ati tuzokora andi tuzoyaba hejo amahera barayaherana nkuko ndavuga ati ibintu wapi ni serious uroze umuntu aguranira akanoti wakotse ni fo amatournage n'ukuntu biruhisha ni atari. Okay, tubwire clip wigeze gukora uryohererewe nyene vuga ati iyi video kweri iratumye nkunda uyu mwuga nyene biragushimisha cyane niyi clip nakoze nkakunda umwuga indirimbo ya Madiba da Classic ndibukice nari mu Rwanda yarankuye mu Rwanda kugira nze muri shooting y'indirimbo yiyo yari indirimbo ya Madiba da Classic yitwa Virus niyo ndirimbo nakoze pa indirimbo yarangyoheye ndavuga ati wow itewe ibi bintu rero ngomba ndabibandanye ngomba ndabibemwo do plus de série ya kanoti kameze neza vraiment datagase. Shout out to him. Arari ha fresh. Baido ahubwo nategezwa kumubaza ati muri no minsi bimeze gute. Ikibazo yagize sinimwumva. Sha yarazimye vraiment. Navuga ko yazimye kuko yarasubiye inyuma cyane nta kintu sinzi ikibazo cyabaye uzomutubariza utu tuzomurondera kabisa tumubaze unamudushikirize ngaha ku televiziyo za BUJA TOWN bamubone abakunzi biwe. Tubwire rero akugire urugendo rwo video Vixen uvuga ati hagaritse vyagenze gute wa mwuga abantu benshi bari batanguye kumenyamwo benshi bari batanguye gukundamo bari batanguye kukwishimira vyagenze gute kugire uhagarike? Shawara umwuga ntuka narawukunda nari namaze kuwukunda namaze kuwamwo wamaze kungira umu influenceuse then kugira ndawuvemwo naragize na umwaka wa nyuma w'ishure nkikiriko ndiga hasigaye nk'igice kimwe mbatari ibice bibiri nahuye na Akestan ntwara muri arambwira ati naramwegereye ndamubwira ati je ndashaka nanje kuba umu journaliste ko narabona Akesi yarasanzwe dusanga tuzinanye twe tumaze no gukora na video yanyegera na B-Face hari ukuntu rero balantrepreneur baza gukora ibiganiro canke bakava kuri terrain ariho ndi nkababona canke nkabona ibiganiro vya Landry ndambwira ati none icyo gihe Landry yarahavuye ahetse iminsi ndambwira ati none mpakazi arambwira ati we ntavyoshobora ndambwira ati nabishobora je mpakazi arambwira ati sha Sky genda uvyumvire neza mutoshiza mu ndwiza dukore ndagenda medita ndavuga ati kandi rero ko narabona ibintu vya video Vixen sikakazi uzokora ngo uvuge ngo ku kwezi ngo ari amahera yanje ngo ninjije kandi sikakazi uzokora ngo uvuge ngo anytime ngo ku kwezi ndafise ibintu nzokora bizonyinjiriza amahera umfetse ivyari ibintu bikugwako ugasanga kadiru karaje uragiye kuri terrain biraheze rero ndavuga ati none ibi bintu rero reka ndabifatanye kwanza nkora journalisme njya muri video kuko naravuga ati ntaco bizonyicira ibi ni vya bintu bizoza kuko nta muntu ashobora kugira ngo muri shooting right now yaraguteguza and then hagahera nka 2 jours canke hagahera nka 2 semaines canke hagahera n'ukwezi uzi iyo programme urumva vyari ibintu naravuga ati ndashaka kubifatanya bigakunda ndagenda rero muri Waka Light ndagira yese kiganiro ca mbere nayikoranye na Akestan turakora mbona ndavuga ati rero ibi bintu naratinya ko yarantera ubwoba narafata mikro nka ukajigumira cyari baza rero tutangurira kuri Akestan no kunafisa amajambo ndavuga ati umuntu avurugana sana then turakora na emission irahera turatangura gukora nakaza yarampama emission agoye gukora yarashaka kunshira mu bakobwa bakagwana ndiko ndakora ikiganiro bakagwana ari amano bavuga ngo bijya bintu ngo vy'ibiganiro ngo neje bapanze tugafata umuntu umwe tukamutwara nkari inyuma y'inzu kugira ntabone kundi yashitse tukamuzana mu nyuma bagaca bagwana rero babona bikaba intambara ndavuga ati zinambara rero nakomeye ariko au fur et à mesure nagenda imenyera ndabibamwo ndava muri waka ndanja muri Burundi wacu ego ngiye muri Burundi wacu nakoreye umuntu banze ndamuramutse n'ivyubahiro byinshi cyane Frank nzomwita kabisa
twarakora wakora ukuvyiyumvamwo wakora ukuvyiyumvamwo ufite wakora nk'uwikorera nyene wumva yuko ikintu ari ciwawe kandi ugahembwana neza vraiment kadufata neza then ndavuga none bijya bintu bindi vya video vixen ngenda kuri ndashwana n'abasani ugasanga ndashwanye n'umusani turiko turavurugana ejo ndamurondeye kandi ndamukeneye muri emission agaca nawe ashaka kunzanira vya bintu nyene kuntu namufashe hari n'igihe wasaba emission umusani kwa kuna kumenyereye muri video vixen agashaka kwifatira uko yishakiye mengo ntagaciro ufise unyumengo sinzi canke kwera yabazi uko aguheraniye par exemple akavuga ati arangiye message agomba marire n'ukuntu yasigara mu journaliste hari yashaka kutsira bivuga ugasanga vyabaye ibindi bintu vy'induru ndavuga ati reka focusinge mu kintu kimwe. Okay, shaka kumenya ikintu kimwe. Journalisme hari abantu bayizamo kubera ari passion yabo wanashaka kuva mu bwana n'abandi bayizamwo kubera bayikunze. We journalisme wayinjiyemo kubera iki? Je journalisme premièrement nayinjiyemo ndayikunda kandi ndibuka yuko nkiri muri internat nkiri 8e 9e mugo nari ukuntu bon avant nakunda kuririmba ariko nkumva kabisa ijwi ryanje umengo ni gikere vya bikere usanga vyibera mu mazi biba mu mazi acafuye bimwe bivuga cyane ndabasha ibi bintu ibintu sihiti urabona ko atari impano ya ndabona kabisa ko bidakunda ariko nkakunda kuvuga cyane bon nari timide but hageze umwigisha asohotse cyangwa umwigisha kujya kuntu yaba yicaye ariko arategura utuntu hari imbere yatunitse jewe ninje mu nuna hariya muri etama joro kuri yantebe inyuma nabanye ndatuma njyama ariko mbona uko mvuga tungume mvuga rero ndavuga ati rero kuvyinjiramwo cyane kuvyinjiramwo journalisme ndayinjiremwo neza ndabonye na kwa kuntu babaririmbyi sani bagiye batandukanye n'ubundi basanzwe ari abantu banje nibo bagenzi banje vuze ngo ngiye muri chill cyangwa ngo ndashaka kwicarana n'abantu usanga nicaranye nabo kuko umva nibo bantu twaba turi mu bintu bimwe muri industry nibo bantu wasanga ndimwo umwanya munini ndavuga none kubera iki ibintu tutoyivyaza umusaruro yiciri tutoyivyaza umusaruro kareka kuba ya brarudi gusa canke Mario oh nice ukoro ni kwakira ubinjira ya ndavyinjiramwo kabisa kandi rero muragowe mufise ibibazo kuko simfise gahunda yo kuvayo natwe ndashaka kuva ariko oya shaka kugumayo nice wahora mu gihugu cy'u Rwanda turashaka kumenya niki cyari cyakujanye mu Rwanda niki kintu ungukiye mu Rwanda shamaze kwivuga ko kenshi but usa n'igambere bivuze ngaha kuri televiziyo zacu sure oya wari wakiriwe nandi cyabaye post bon ikintu cyacanje mu gihugu cy'u Rwanda premièrement ndafise famille kandi nta kintu ariko ndakora ico gihe nta television nimwe nariko nafise Sky News ariko nkaguma post ibintu nkabona ntaho biriko biragenda ndavuga ati sasa none bajya abandi usanga umuntu yiyugururiye hari mu Rwanda abantu benshi usanga bafise uduceno hani gihe usanga famille yose umwe wese afise agaceno kiwiwe you can believe ndabona ko kibo bashira ku tuntu twabo tw'uburofa turaho mugabo tukaronka views tugatrendinga ukadusanga hanaha abantu kabamenya uko ariko jewe n'izina ryanje n'ubu influencer bwanje nduguruye cheno baranzi nuguruye cheno ntahiri kiraje ndavuga bon ko mudonse ukuntu nja mu Rwanda no kuramukanya nari nkumbuye na famille kuruhuka ikanje ndondera ukuntu no kwegereza abandi nkiga nkamenya ati mbega bimeze gute bo bakora gute abazima ndafise no muganso hari muri entertainment ndabwegera ndaraba iwana aho nyene mbona naka message ka BUJA TOWN TV rero bati rero aha ndatashe rero ndatashe tusubira vuba so ndasubirayo yego kabisa ugiye kutuzanira bishasha yego ngaho ronguko urose ka message ka BUJA TOWN TV muraje ikibuga c'indege iraje no kubakira BUJA TOWN yari yibereye yego ahama muragiranira amasezerano ndashaka kumenya
BUJA TOWN TV niye ntumbero mushaka kugerana ko nayo niye objectif yanyu niye migambi uyifitiye kujanye no gutera imbere niye mipango mupanga nayo? Bon, deja apa yo kuvuga ngo imipango ndayifitiye hariho ibyo tumaze gukora. Antuka uko ninjiye muri BUJA TOWN isa uko naje muri BUJA TOWN imeze sikwisa Paula mama sikwimeze hari ntambwe nini sinoreka kwiha felicitation na staff ya BUJA TOWN nukuri hari intambwe nini tumaze gushikako. So ahanini kintu cambere je nashitse muri BUJA TOWN nifuza nashaka kuzana en fait wa mu nice guy mvuye kuraba hari ingena meze mvuye kwiga ko hariya nashaka kuzana nice guy ku yindi level kandi bon turiko turabishikako. Deuxièmement nashaka kubona BUJA TOWN bakimamagara deja unazi umuntu agwamagaye akakubwira ati ndakeneye ko mukorana ahantu hambere wihutira uja kuraba ati bimeze gute hari ahantu. So bakimamagara rero nararavye ndavuga ati ahantu ndakeneye views subscribers. Ariko nitwabihurizako nabo tugiye kudealing and then views na subscribers zaraje buke tubatumira ko bandanya baduha izo views na subscribers kugira ntibamara amazi kontra ngo yavuri hamwe kameme ofete hamwe natwe hari ukuntu usanga ikindi kintu nari nyotewe cyane ndibuka nkiva muri Wakalite nkicinjira muri izo channel naciye ngenda gukorera hagati aho ntarashika muri BUJA TOWN hari ukuntu twakora muri Wakalite TV twikoreye emission ugasanga baciye bwa bupande aho wakasuye canke aho wavuze wakoze ikose ugasanga twatuntu badushize ku ma Facebook ugasanga ya logo imigaruka mu maso y'abantu fete abantu bariko baragenda bamenya ya channel Wakalite TV niyo bakunda gukorera utwo tuntu kenshi izo channel zose nagenda korera ko ico gihe tujya tuntu twasubiriye kubako kuri nice guy ariko nje muri BUJA TOWN antukangira ngo nta wundi muntu avuga amakosa kuri Simana basikabona cece ubu ni wasiye nibyo navuze baravyemvana ubu twasiye go trendinga ubu BUJA TOWN urayibona ahantu henshi antuka ibintu byose ni top gusa dukeneye gushika kure cyane gusumba ngaho mufise passion kandi nibaze kari navyo nawe wipfutse nivyo vyipfuzo vyanje aha majerero maje kwakira mu kiganiro anje ndashaka kunyakire muri studio hingerero mbanze ndakuzanira ikintu unwiki no muvinyi ngaho abantu bakijijwe gusa none nta mivinyi iri sanza ukori ni inye kugira yinjire ngaho ni yaje ndakwayara kugira yinjire ngaho barabanza bakayitera amazi ahetse ajya ku muryango naje uwo muvinyi n'ubundi murabanza kuwuhetsa agera ku muryango. Bon ngaho iwacu hari iri alcoolize niyo dushaka kuronka sans alcoolize tusoyirondera mu ndwiza none bimeze gute rero wewe sajemeze bon nakantu ko kunzimano ciuga kata oya akantu ko kunzimana sindakubwiye ukuntu bica bigenda okay kwera hari ibitinjira ngaho kandi tutegezwa kubahiriza nakundi uraza kunyakira nitwava mu kiganiro hama jemeze neza cyane uri top cyane ko twambariye amajezi none uje kwiruka hewe ntuzi ibintu bigezweho jezi nizo zigezweho muri iyi minsi yakumbwira ariko ngiyo ni ihe equipe ibintu by'ibishinwa hano nanje nazi nyene vyitwa gusa narakabonye majambo makiro umufana w'abashino nibo badsponsoriza ariko n'ibintu byinshi burya urabona iyi kamera hari igihe usanga musari cyane nta n'impamvu mbere bajya abantu yuko tutubona bakunda uri mu big fan rero amasorori yose yo mpira n'abashinwa kira kitu cyose kiretse telefone yinya ni Amerika yo batuma urya indya zishushe yego from baradufise kabisa reka ntanguriye kuri cya kibazo cawe ari naco kibazo nibaza ko abantu benshi bakeneye kumenya ni Mario ni muntu ki Mario cyambere cyo ndumuhungu ndumuhungu uri umuhungu uri umugabo ndumuhungu kabisa umuhungu ngo niwe mugabo umugabo afise ikintu jengavye ko biri kose ni ikintu telefone afise cyagavye kandi iyo jezi wambaye ni ibi je ndumugabo kabisa
ndumugabo ndumuhungu avuka mu muryango w'abana batanu ngira wa kangahe ngira wa kane mvuka Ingozi hama nize ishuri by'abarimbagije mu mubingitse uri mu ntoki okay ishuri ni mejije kaminuza nize finance et comptabilité ya ati rero waje guharura amafaranga oya finance et comptabilité iragutse cyane irimo ibintu byinshi kabisa irimo ibintu byinshi na entrepreneuria kandi entrepreneuria mu kirundi kirambuye no kwihangira imirimo ikirundi mu ndakora no kwihangira imirimo kuko akazi ka leta Mario ngo nubwa mbere afashe microphone no ntabwo ari ryambere ahubwo nigeze kuyifata kera hari ikinyamakuru nigeze gukorera kabisa ndagikorera gusa ikinyamakuru baca baragihakinga bagihakinze amavideo yose baca barayafuta baranagerageza kuyasubiza ko babona nta maviews afise ewana baca barabifuta byose kabisa baracitse intege abo bantu en fait ku buryo n'ibintu vya TV online baca babanza kubihagarika ubu iyo televiziyo ntigihari cyane gihari kabisa sinki naba following sinzi nyamba banagihari cyangwa atana bahari umaze kubona vyanse nyuma y'ico gihe ubusubiye kwisanga muri BUJA TOWN canke hari ahandi hantu waciye no ntahandi hantu naciye uciye wisanga ngaha muri BUJA TOWN muhira kabisa muri BUJA TOWN urizeho ko ngaha bizogenda neza canke naho ko bizohera kurya nyene mbo mvugishije ukuri ndavye ku bantu barongoye TV haraba n'abantu dukorana mpereye ku mukameramani no kuri wewe haraba uburyo mwanyakiriye neza nkizera neza yuko dufatanije tuzogera kure sinibaza ko hari ibintu bizoferinga dushizemo ingufu tukabikora tubikunze ko biri kose bizotuvyarira amahirwe bizogenda bien kubera iki BUJA TOWN BUJA TOWN bo je simfa gukorana n'umuntu wari we wese kuba narayihisemo nuko nabanje kuyaga nabo hama ndaba n'imikorere yabo hama camana ariyo choice ndavuga teka aba bantu ndabahitemo ndizeye ko bizogenda neza Niki kintu uzanye niyihe mpinduka uzanye muri BUJA TOWN TV impinduka nzanye nzo hari ibiganiro nzobazanira mutaye mumenyereye nzo clear hari ibiganiro nzo clear ndazi muzogenda murabibona uko bwije cyo nabasaba gusa ubonye notification ya BUJA TOWN TV please urayugurura naho amamega agoye muri no minsi gusa nabavuga ngo amamega aragoye buryo uravye par rapport y'ibindi bihugu twe biracagendeka of course biracagendeka kandi je burya no kubona amamega yaraduze umwanya umwe byarangyoheye kuko hari abantu benshi basanga bagura amamega ya Facebook na WhatsApp bijya bintu bikanja umuntu arimo arajudginga ngo Fizo ngo araba tuviews twiwe ngo araba tuviews twatigeraje no kuri YouTube ariko arabo umuntu akoresha Facebook na WhatsApp jaronka abantu je kweri bo bari bavuze ngo barimo bavuga ku muziki naco nabyo yatewe we banzo nume office umuziki w'u Burundi bambere wowe uri mu bambere Rero muradagura amamega ya YouTube niyo umuntu avukamye mu nda umuziki w'Uburundi iyi emission uri muyikurikirana kuri Facebook cyane kuri stati ya WhatsApp atamamega iri mitufise atasabone wagize kuri BUJA TOWN TV niwe wa mbere ufukanye umuziki w'indondi mu nda kabisa reka tukwakire cyane Mario dutumira n'abakunzi ba BUJA TOWN TV gukurikirana cyane kuza baravuga baravuga we ubitege muri commentaire ndabizi ibintu ndabizi urumva bo baravuga ari nk'umuntu ushaka kubona bavuze wowe urubona umengo umuntu ari perfect ameze neza gusa bakamuponda cyo gasanga bazenya kantu hariyo commentaire negeze kubona ahantu ngo
muntu yari yipostingiye akantu surtout abantu bavuga kujya n'abantu baba bavuye hariya kuri Facebook hari kuri Facebook umuntu yari yipostingiye akantu then agapostinze baca baramwinjira ngo yari simbizi wasema vumba yapostinze ngo je nta gitoro ndiko ndabura ngo nta gitoro ndiko ndabura ngo jewe ndiko ndaronka igitoro ngo ninde yabuze igitoro ngo je nta gitoro ndiko ndabura ngo je sinonze and then umuntu acaraza muri commentaire arandika ngo ndakuronkira ifoto gitondeye muyetse I was like ibaze rukuri so rero witegerera abantu ngo baravuga gusa barakundana ubaha ikintu ciza baraza kukiraba baha ibintu bibishe bari kawusha jewe entertainment nayijemwo biri officiel bimwe nyene bigaragara wanashaka kuri tour meje nayibayemwo kera n'aba journaliste beshe bavutse ndababona arandri promoter je yavutse ndamubona meme nabajya basimbizi bagenda muri ziya za music je naraba following kabisa je natanga ibintu vya entertainment kera ndabikunda cyane kuko je nakunda n'umuziki first of all journalisme ikiradugira duga je twaradugana nayo urashitse muri BUJA ville rero urashitse muri BUJA ville muji yana muri BUJA Town TV none sezira watanga ikiganiro ni wasetse byari vyiza cyane yari vibe nice sky kabisa abantu bari bagukumbuye cyane kumva ibintu vyawe wari kwandibaza wari gutumirwa kera maze iminsi ntumigwa kandi ahuranteje abantu maze iminsi ntumigwa sinitabe kubera pour mama nta kintu gishasha mfise cyo kubabwira byose narabivuze usanga ndiko ndarepeta bya bintu so rero ko unkoresheje emission aha urabanteje baranyisha kanigezwa kubitabo nice merci ko mukiganiro ndagushimiye cyane nawe wewe Mario nizeye ko nikindi gihe nagutuma ko uzonyitaba sinzokwita kugira usubire ubanteze nzokwitaba kameme kwanza nzorinda no kuntuma ko turi kumwe kandi ho ndakwemereye yuko hewe bizabiri kurundi rugeze bizabiri mwinzimana birimo n'inzigo nzoba naguteguriye amakestion y'umuriro none ayo nta wari wanteguriye happy kandi kwakira cyangwa uracyafise izindi question nari question we nigeze ndakubaza iri hard oya bari ubuzima busanzwe reka nta question nimwe iri hard mu gihe hari ibintu vyiwawe ubuzi buri nayo gutebeje hariho umuntu ashaka kugira ngo uri kurambaza ngo ibintu ngo biko birangorana kandi twe ndakubaza wewe ni wiyizi niyo mpamvu nayo navuze ati uyu munsi cyari turetse ko nemwe ndakubaza kuri wewe ivyo wiyizi Alez kindi gero bizabi Alez reka dushimire cyane abakunzi ba BUJA TOWN TV dushimire cyane abakunzi bako baradukurikirana kuri BUJA TOWN TV twako turakira Mario kuri BUJA TOWN muzoka mubona kenshi yababwiye yuko mushonje muhishiwe afise ibiganiro vyinshi vyiza agiye kuzara dupresenta kuri BUJA TOWN TV so narababwiye ngo mugwe muri on point mugwe muri on time mugume mukurikirana ibintu vyo ni waseze ikiganiro no kirangije kandi atari yagitanguye ariko twese turi bamwe big up